musanzwe mubimenyereye uwo mwanya uba ari umwanya w'amagara y'abantu kuri twese biciye mu byo dufungura canke mu byo turya bisanze biri kama. Rero muri kumwe na Ndikuriyo Merance. Uno musi rero tutiriwe turarandira. Uno musi twabateguriye igifungurwa canke ikinyobwa citwa indimu. Indimu murayizi yuko ubu indimu uretse kuyinwa ikorwamwo ibintu bitari bike, hariho gukorwamwo n'amasabuni yo gusukura ahantu canke yaba ari amasabuni yo gusukura ahantu canke n'ibintu no kuvuga ngo indimu iroza ahantu ari nk'ahantu hasengeseye indimu irahoza canke ari byombo byasengeseye canke bicafuye irakura ko ubudorofiya kandi rero no mubiri w'umuntu ntuheza ngo usigare inyuma indimu iraheza ikawugirira neza. Uno musi rero tuje kubabwira ibyiza by'indimu ku muntu, ku mubiri w'umuntu muri rusange. Rero impamvu rero ukwiye kumenya indimu ico ikora buri munsi ni tugomba tukubwire, ariko tutangura kukubwira ko indimu ari urubuto rwiza kandi rufise n'akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu, nk'uko tubikesha urubuga rwitwa sapafoodry.com. Indimu zishobora kunyobwa mu mazi canke zikaribwa nk'imbuto zisanzwe. Ni hahandi rero abahanuzi batari bake bagenda bavuga yuko indimu iyo ugombye kurya indimu uyijyana n'amashishwa. Rero urumva ushobora kuyikamura ukayinwa, ukanwa ji yayo canke amazi yayo, canke ukayihekenya ukayimira ukayekenyana n'ibishishwa. Rero nuko biba bimeze. Indimu rero ikaba ifise byinshi cyane ku butare bwa potasiyumu, ugasanga harimo n'ubutare bwa calcium, ugasanga harimo n'ubutare bita copper, ndetse ikagira na vitamine A, ikagira na vitamine B na C, ndetse na nico bita fer. Ikindi kandi indimu n'urubuto rutagira ibinure byinshi, ariyo mpamvu abantu bagenda bagwihereza kenshi bagenda bagabanura ibinure buke buke. Icambere rero nuko indimu zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo wariye indimu urumva yuko yongerera ubudahangarwa bw'umubiri. Impamvu ituma indimu yongerera umubiri ubudahangarwa nuko indimu ari isoko karemano ya vitamine C. Iyo vitamine C nayo mu mubiri w'umuntu ikaba ifasha kurinda umubiri indwara. Rero muca mwumva rero yuko indimu aho uyibonye uyikoresha, kuko ingwara ntiheza ngo igufate narijya uba warose vitamine C zikwiye zigenda ziva mu ndimu. Ikindi gituma rero umuntu adaheza ngo agware ni bwa budorofiya wumva buba buri mu muntu. Hariho ububa bujanye nuko aba afunguye ibifungurwa bitaronzwe neza. Muramaze kubona nk'amavoka ajya asanzwe, urabona yuko ushobora kubura nko kwibarabara ukaritonora, ushobora kuritonoza ugwara intoke canke ukihereza umuhwi wowo wotuma, kubera wowo urashobora kutonora ukuntu. Ugasanga imyumbati ya yindi duhekenya kwibarabara, ugasanga hariho igice twakoze ko. Ibyo byose umenya ko haba hariko utudorofiya buke buke n'ibiduhekenya, harimwo amakaroti, harimwo n'ibindi.
rero iyo ibyo wabifunguye hanyuma ugaca uheza mu nyuma ukihereza umutobe w'indimu, twa tudorofiya twose turagenda tugahera. Indimu rero zikaba zirinda indwara zifata mu rwungano rw'umukoyo n'utundi tuntu tumeze nk'utubuyebuye tuja tuvyimba mu mafyigo. Uca wumva rero yuko indimu ziheza zigafasha. Rero mu mafyigo y'umuntu ngo harazamwo utuntu tumeze nk'utubuyebuye. Utwo tuntu rero indimu iraduhuta cyane mu gihe uyihaye, cyane cyane urazi ko indimu kubera bivanye nuko usanga mengira kaze, iyo uyishize mu mazi ukagira nkenke, ntivyasaba rero yuko ugira indimu nyinshi, ugira nkenke. Arico gituma nko mu tubare canke mu mahoteli atandukanye indimu akenshi muri tujya tuntu tw'amaji bashiramwo, bayikatamwo kabiri agashiramwo agapande, naho tokwirirwa urayikamuriramwo. Ni ukuvuga mu mazi y'indimu hazamwo utuzi dukeya. Igihe ugiye urabigira kenshi, y'amazi ntaheza ngo abe arimwo utudorofiya, ahubwo indimu ziza kwica amamikrobe. Indimu rero ikabifasha gukora ibi by'umwanda muto cyane kandi nyinshi. Izi nazo muramaze kubona, sinzi ko murabipima iyo wanyoye indimu mu mazi, uraheza ukaguma ugenda kugira umwanda muto. Rero benshi baca bibaza ko ari ibibazo baba bagize, canke kujya kuntu usanga wanyoye amazi ukaguma ugenda ku mwanda muto. Abenshi rero baba bibaza yuko ngo ari kurwara ntaki, ariko by'ukuri kubyerekeranye n'indimu hoho burya budorofiya ariyo mabagiteri aba ariko arasohoka mu mubiri w'umuntu. Arico gituma iyo umuntu anyoye amazi arimo indimu bituma aguma agenda cyane ku mwanda mutoya. Rero uko agenda yihagarika kenshi biramufasha gusohora utwo dukoko tubi twa bagiteri mu mubiri. Ivyo rero bikaba bigabanya ibyago byo kurwara indwara zifata mu bwungano rw'ibihimba bimwe bimwe bigufasha kuja ku mwanda mutoya. Ugaca usanga rero yandimu yafashije. Ikindi kandi amazi arimo indimu ni meza ku mafyigo, nkuko twabibabwiye ko amafyigo kenshi hari igihe agenda azamwo utuntu tumeze nk'utubuyibuyi, kandi n'ahandi turaza. Iyo umuntu ubonye ageze ku gihe ushobora kumva ngo nk'ubu yagwaye kanseri yo mu gitereko canke n'ahandi, umenya yuko habanza kuza ubuntu bw'iyo myanda nyene ikaza ahantu ikahamara igihe, hakabamwo nuko ibyo bintu byigumyagumya, ugasanga umenga ni utuntu umenga n'utuvyimba nko mu gitereko. Ico gihe iyo bagupimye baravuga ngo umuntu w'umuntu ngo afise ibintu bimeze nk'ibivyimba mu gitereko, ari byo na bya bindi ukunda gusanga mu bwonko bw'umuntu, hanyuma bakakwandikira yuko bashobora kubibaga. Rero hariho n'igihe babibaga ntibihere, bigaheza bigaca bivamwo na kanseri. Rero utwo tuntu tumeze nk'utubuyebuye rero tuza mu mafyigo y'umuntu, nitwo rero dutuma aheza akagira ibibazo. Rero iyo ufunguye indimu nako unyoye amazi y'indimu, iza ndimu zica ziza zikoza twa tuntu. Uko rero ugenda wihereza ayo mazi y'indimu, twa tuntu tugenda tuyonga, tugenda buke buke gushika duhere. Muca mwumva simpaka ngo wakire indimu uzihereze birenze kwa kungene ushobora gusanga umuntu avuze ngo ntegorera amazi y'indimu, ugaca usanga agize ijage yose, ugaca usanga wewe ariko agwana nuko
iyo jage yoyiherezamwo yayo mazi y'indimu. Murazi ko ijage ishobora kuba irenza iritiro, hari abasanga ari iritiro canke ugasanga ni litiro n'inusu, bagaca bayikuzuriza indimu ivanganye n'amazi. Oya suko, ahubwo nimba wavuga yuko wihereza agakombe nyene buri munsi, ntivyasaba yuko wihereza ijage yose, kuko igihe wihereje nyinshi naho nyene biraheza bikakugirira n'ikindi kibazo giterwa nyene n'ukungene uba wavyihaye ari vyinshi kandi wumva indimu zirimwo aside. Iyo aside hariho igihe bidahura n'umubiri, ugasanga umubiri iyo aside nyinshi urayanse, uciye ukora ikindi kintu kitameze neza mu mubiri. Ariyo mpamvu gufata indimu vyasaba rero yuko iyo ufashe indimu mu mazi, ntivyasaba yuko ari kwa kungene usanga ya ndimu yakaze nyene, kwa kungene usanga inyinyira cyane. Oya, ahubwo ni gushiramwo indimu nkeya, ukamenya yuko uko ushiramwo dukeya utomara n'indi minsi myinshi utagize utundi dukeya nguze urakubura ubudorofiya bugenda buri mu mubiri w'umuntu. Ico gihe murumva yuko iyo unyoye amazi arihuta kugenda mu mushishito, kandi arihuta kugenda mu mitsi, kandi arihuta kugenda mu mubiri muri rusange wose. Arico gituma nico kimwe nabihereje icayi nk'akarorero icayi c'ikawa nk'akarorero, canke ji runaka, canke inzoga ikaze runaka, umenya yuko yagushikiriye neza, utanguye kuyumva iri muri wewe neza, uzovyumve iyo wanyoye amazi akanye cyane uvuye nk'ahantu ku zuba, ugaca wakira amazi akanye ukayanwa, uhora uca wumva yuko agenda mu mitsi yose, ku kuboko, mu maguru, mu mutwe hose agenda wumva. Nico gituma rero ico tunyoye wewe wibaza ko kiba kigiye mu nda mu mushishito, mugabo kiruhukira mu mutwe hariya mu bwonko. Arico gituma abantu benshi rero iyo bavuze ngo tugomba tunwe ibinini by'umutwe canke ibinini by'ububabare canke ibinini by'uburuhe, bagicisha mu kanwa kikabanza kikagenda mu mushishito, hanyuma kigaheza kikazogenda mu mutwe cabanje guca mu mushishito. Nukuvuga umushishito ubanza kucakira, hanyuma kikayongera mu mushishito, umushishito ukagera igihe urungika cyo kimwe na cya gitigu. Noneho urumva bica mu nzira zose kugera iyo bishika muri wa mutwe wawe umenetse, we kwavuga ngo nihereje ngo kinini ngo kimfasha kugira umutwe ureke kunjya, ariko bigaca mu mushishito. Rero nico gituma rero tubabwira tuti imbere yuko wihereza indimu nyinshi banza wiyumvire kabiri, bya bindi bakubwira gutekereza kabiri, kuko hari n'igihe wihereje indimu nyinshi zica ziza mu mushishito zikakugirira nabi, kubera zirimwo aside. Aside urumva ni aside nyene yoza ibintu, iroza. Ariko kubw'umushishito, muramaze kubona umushishito w'inka canke w'impene yuko indani hariyo utuntu tumeze nk'imishatsi gutyo, tugomba kumera nk'ubwoya, wagomba dufate nk'ubwoya bw'intama nk'akarorero. Rero burya bwoya rero buri indani mu mushishito nibwo buheza yuko umushishito uguma no kuvuga uguma, iyo uri kurasya ibyo umuntu yafunguye ugenda wifumbata, wirekura, uzungurukanye n'impande zose kugira ngo ibyo wafunguye bigende neza. Rero iyo washizemo aside nyinshi zakomotse mu ndimu, wa mushatsi nako bwa buntu bumeze nk'ubwoya no bukubwira gute, sinzi ngene no bukubwira mu Kirundi, no fata ko ari ubwo nyene. Ugeragaje kuraba umushishito w'igikoko ushobora kubona nk'uw'inka, w'impene canke intama canke ikindi kintu. Rero n'umuntu rero ni kujya nyene nta gihinduka,
aricyo gituma rero kenshi iyo wihereje ibintu bigenda nk'inzoga zikaze, n'izo ndimu nyene zigenda zikaze, hakaba harimo no kurya ipiripiri cyane bikabije, ivyo vyose bigenda byankiriza ayo maelema ari mu mushishito agomba kumera nk'ubwoya bw'intama, gutyo ari byo bituma umushishito ushobora gusya neza ibyo wafunguye kugira ngo bizane umusaruro. Rero byaca bisaba rero yuko iyo uriko urashaka gukoresha za ndimu yuko ukoresha indimu nkeya kugira ngo wa mushishito ntihagire ingaruka canke inkurikizi zihuriranye nuko harimwo ubwo bukare busanzwe buri mu ndimu ngo bugende bwankiriza iyo ndimu. Rero nico gituma bakubwira yuko buri kimwe cyose wogenda ucigerera ko hariho n'amacupa amwe bagenda babyandikako. N'indimu rero ni ho rero ntibakubwira ngo wigerere ngo ugire utwo ushaka, mugabo urumva warishizemo yuko buri munsi uzogenda wirukana ubwo budorofiya bugenda ahantu ahariho hose mu mubiri w'umuntu, ukabwirukana n'indimu. Ntivyasaba rero yuko ukoresha indimu nyinshi, ahubwo ukoresha indimu nkeya, mugabo no kuvuga ugafata nk'agace k'indimu ugashira nko mu gikombe ugakamurira bikumvikana, mugabo ntibibe ibirenze, mu gihe uzi yuko uno munsi ni kuwa mbere woyikoresha, ejo kuwa gatatu ukayikoresha canke no kuwa gatanu ukayikoresha, naho woyikoresha iminsi yose, mugabo ukamenya yuko utari kubangamira umushishito. Ego, hanyuma ikindi kandi iyo amazi arimo indimu ni meza ku mafyigo, twabivuze ko agabanya ibyago byo kugira twa tuntu twababwira babyita kidney stones, ajyamo tujya tubuyebuye usangamo. Rero nimba umuntu yarigeze guhura n'ico kibazo, afise impungenge zo kuzohura n'ico kibazo nyene c'utwo tubuyebuye, canke akaba yumva baramaze kumubwira yuko utwo tubuyebuye turimwo, yogerageza kunywa rero aya mazi arimwo indimu, biraheza bikamufasha kubigabanya, mu nyuma bigaca bihera burundu. Ego, ntabwo yoheza ngo arindire yuko biba byinshi utwo tuvyimba canke utwo tubuyebuye ngo tube twishi mu mubiri wawe. Indimu rero ikabifasha kandi ku bantu bakunda kubabara mu ngingo, muramaze kuba mubona yuko cyane cyane iyo wihereje inzoga, inzoga zikagenda zihura no kuba umuntu yagiye arihereza amabrushete menshi, inyama gutyo, arazana ya ngwara yitwa gute ntikaze gufata abantu batigeze bihereza ibintu by'ibinyabinure cyane nk'inyama canke inzoga zikaze. Ico gihe muramaze kubona yuko mu mavi, cyane cyane mu materanirizo y'amagufa, hariho inzara, hariho mu mavi, amano n'ibindi bihimba bifise iteranirizo nk'umugongo. Umugongo murabizi yuko ari iteranirizo ry'amagufa menshi. Hanyuma kandi murabizi yuko umugongo ari kirumara ku muntu. Ico gihe wamaze kubona yuko utanguye kuba ufise ivyo bibazo byo kuba ubabara mu ngingo, byari ngombwa rero yuko ugenda ukoresha ya mazi arimwo indimu, kuko burya budorofiya bwagiye mu ntuzeye muri izo ngingo canke ibinure byinshi, ya ndimu igenda ikuraho duke duke. Nakubwiye yuko ugenda unwa indimu nkenke, kuko ntiwoyinwa umunsi umwe ngo nuko unyoye nyinshi ngo niko yogukiza, ahubwo gukira kw'ikintu ugenda wihereza duke duke, indimu ikagenda yoza ku buryo biheza bikagabanuka. Rero iyo wabimenye kare, ntivyasaba yuko ngo ugenda ngo baguhe ya miti irimwo
irimwo cyane ibintu bigizwe n'amaproduit chimique cyane, ahubwo indimu wogira urazikoresha gahoro gahoro ku buryo biheza bikakurinda ivyo. Rero hari abantu rero bakunda kugira ico kibazo cyo kuvyimba mu mavi canke mu bindi bihimba. Ivyo keshi iyo biterwa nuko hari icitwa uric acide urique kiba cabaye cinshi, acide ziba zaje aho hantu zikaba nyinshi aho hantu. Iyo ndimu rero ikaba yifisemwo n'ubushobozi bwo kubigabanya ikabiheza, wagomba ikanabiheza. Iyo ndimu kandi ikaba yongerera n'umuntu inguvu, arizo mbaraga, akaba iyo nakora siporo bityo bikagenda bigabanuka buke buke, indimu ikagenda imufasha kugabanura ivyo vya acide urique. Rero izo ndimu kandi zikaba zifasha abantu bashaka kugabanya n'ibiro. Ugasanga umuntu yarakaye kwihereza indimu nyinshi, ego ibiro akaba ashaka kubigabanya, ariko ugaca usanga n'ubundi hariho n'ibindi ariko arankiriza. Twababwiye yuko mugenda mukoresha indimu nkenke, ariko mugabo mukazihereza mu mazi, yaba amazi y'akazuyazi, no kuvuga atabize canke ngo akanye y'akazuyazi. Urashusha gakeya ukayihereza, no kuvuga amarema y'indimu atapfuye cyane, kuko iyo yabize hariho amarema mwamwe apfa. Sico kimwe na bya bindi bakubwira yuko ubuki wakiriye ubuki ukabushira mu mazi abize, canke kwa kungene bariko barakora ubuki bakabuteka, hajya baba bishe hariho akantu bita diastase. Ni diastase nizo karondera neza, mbwa gashobora kuba arako nyene. Ako kantu iyo kari mu buki iyo wabutetse kaba gapfuye kitwa diastase, kaba gapfuye. Rero muca mwumva rero yo aho ubuki bwo muri alimentation butandukaniye n'ubuki wikuriye ruguru hariya za Karusi, Gitega, iki ubuki nyene bakoreye aho nyene bagaca bamimina batiriwe barateka, n'ubuki bita bw'umutsama. Rero uca wumva rero yuko n'indimu iyo wazitetse ukareka zikabira haba hari ikintu wishe. No kuvuga urashusha utuzi tukaba nk'utuzuyazi ukuntu, urumva yuko amazi aba atabize cyane ngo yice ya ndimu. Ico gihe uraheza ukatwihereza ari utuzi nyene tumeze neza. Uba wirinze kwa kungene woca umenga indimu yabishe kubera amazi umenga aba yakanye gutyo. Ugira utuntu nyene tw'utuzuyazi ta kintu turiko turica. Hanyuma abahinga rero bavuga yuko icitwa pectin fiber biba mu ndimu bigabaniriza umuntu bushake canke ipfa ryo kurya, umuntu akabura apeti. Iyo rero umuntu adashaka kurya cane, canke azana apeti gutyo, canke akumva nyene umenga aruzuye, bituma umuntu iyo yariye indimu yumva umubiri wiwe umenga urameze neza. Ibintu byo kurya cane canke ibintu byo kubura akayabagu gutyo, indimu iraza ikabishira ku murongo. Indimu rero ni imwe mu ntambwe zo gutakaza bya biro twababwira, hanyuma bigaheza bikakugabaniriza ingorane zo kuzogwara mu misiza ku muntu. Hari rero n'abavuga ko indimu igwanya n'ibibazo by'igogorwa bitagenda neza bikagenda neza. Kugogora ni kugubwa bya bindi twababwira by'umushishito. Rero indimu iragufasha kugira ngo umushishito ushobore gusya neza ivyo uba wafunguye. Indimu nyene ukagenda uyihereza gake gake, apana nyinshi nkuko twagiye tubikubwira.
indimu ifasha kugenzura icyo bita acide mu mubiri, icyo bita acide balance. Iyo umuntu afise iyo acide nyinshi mu mubiri, iyindi acide kubera umuntu muri we agira acide nyinshi, hariho ibi bakubwira adrenaline, secretion d'adrenaline iba iri ishobora kuba ifatanye n'igitigu, iyi iheza ikaba ariyo ijya kwivanga n'ibyo wafunguye kugira bishobore guhoka, nayo ubundi itabirimwo ni hahandi umuntu itakoze neza, nako ni hahandi umuntu ushobora kumva mu gitondo akubwiye ati je ndagwaye ndiko ngira iki, ubwo usanga n'ibibazo. Rero aricyo gituma bakubwira bati iyo uri kurajya ntujye ngo urenze, haba harimwo no gucumura n'umushishito. Iyo wawuhaye ukarengerwa, habaho kuba urengerwa no gusya ibyo uba wawuhaye ugaca umererwa nabi. Rero umubiri rero ugira amaside atandukanye, si iyo secretion d'adrenaline gusa, haba harimwo n'utundi tuntu dutuma umubiri w'umuntu umera neza. Ya maside ashobora gusohorwa n'umubiri biciye mu mukoyo canke mu yashu, icuya, ibi byose n'amaside agenda asohoka ava mu muntu, ugaca umenya yuko umubiri ukora amaside atandukanye bivanye n'aho aba ariko arakorerwa. Nubwo rero indimu igizwe na acide, iyo igeze mu mubiri w'umuntu iraheza igahinduka icyo bita alkaline. Iyo alkaline ikaba igabanya ibisaba umuntu ko anywa, ikaba igira nte, sinzi ingene numva no bisigura, ariko iyo alkaline rero ikaba isaba yuko umuntu anywa amazi arimo indimu n'umunyu. Iyi alkaline rero byari ngombwa yuko umuntu iyo ashizemo amazi mwo indimu yuko yoshiramo akunyu gakeya kugira ngo iyi alkaline ntibe nyinshi. Indimu rero ikaba ifasha kubijanye n'umuvuduko w'amaraso, hakaba no n'imikorere y'umutima, ukungene umutima ukora. Vitamine rero n'ubutare bitandukanye biboneka mu ndimu bifatanya mu gutuma umutima ukora neza, birafatanya bigatuma umutima ukora neza. Rero potassium iba iri mu ndimu irafasha kugabanya umuvuduko w'amaraso urenze mu gihe umutima uri kurakora. Naho rero iyo vitamine C iba iri kiragenzura ibinure bibi bya cholesterol, indimu nayo iraza ikanafasha n'amaraso no gutembera neza mu mubiri. Nukuvuga mu byo tugenda twihereza biraza bigafasha umubiri gukora neza. Muco mwumva yuko indimu abantu bayihereza baba bariko barafasha uwo mutima, baba bariko barafasha amaraso, baba bariko barafasha baba bariko barafasha n'umushishito kugira ngo ushobore kubigenza neza. Rero murumva yuko indimu iba ibihagazemo neza mu gihe uba wayihereje neza, ikaba yo nakurinda n'ibibazo bifise aho bihuriye n'umutima, harimwo no guturika kw'imitsi. Muramaze kumva imitsi yagira turika mu mutwe, ico bita stroke. Hakaba kugwara n'umutima bitunguranye, bya binde bita ngo air attack canke heart attack, ikanasukura n'amaraso. Indimu rero murumva yuko igenda kugwanya vyinshi ivyiturika ry'udutsi two mu mutwe, mu bwonko, ibyo bita stroke twabivuze, na bimwe bituma umutima ubwo nyene uzumva wahagaze, ico bita heart attack. Ivyo rero indimu irabihagazemo cyane. Indimu ikabifasha no kwita ku buzima bwo mu kanwa. N'abantu bake utazosanga bagize
iki kibazo cyo guhumura mu kanwa. Rero ntiwibaze ngo nibindi, ni amabagiteri aba abangamira mu kanwa hiwawe. Eka no muri bajya batabangamirwa cyane birahari, mugabo hariho umuntu bikarira, hariho abantu bikarira. Rero kenshi iyo wagiye uriyugumura indimu naho utoyinwa, wowe uvuga uti ngomba nimarire ikibazo cyo mu kanwa, naho utoyimira mugabyo bangombwa wayimize ukaza urayiyugumuza ucira hasi. Ego hariho abaturangiye yuko wakiriye indimu ugaca wakira korogate, ikindi ugaca wakira icyo bita umunyu canke icyo bita sindiko ndakibona neza ariko bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude irafise ikintu bihwaniye ko n'umunyu, ni nk'umunyu muri rusange bayita bicarbonate de soude, cyangwa ugakoresha umunyu. Urakira korogate hanyuma ugaca usesa ko akaji k'indimu, hanyuma ugaca ukoza no muri bicarbonate de soude cyangwa mu munyu, ugaca ugirane, ugaca wihigumuza wongera ugirane, wongera wijigitura. Uhejeje uzocuraba amenyo yawe ngenasa, uzosanga asa neza cyane. Ariko ntibisaba ko umuntu yobigira iminsi yose, nko mu ndwi wobigira nka kangahe, wobigira nka gatatu, kugira ngo uzuroza mu kanwa hawe, woze amenyo yawe. Biratinda bigatuma hava ko ajya amaplake, bijya bintu by'amabara usanga ku menyo. Ego ubundi indimu yonyene wogenda urayijigituza wiyugumura muri rusangi, biratuma ya mabagiteri atuma mu kanwa hanuka, ahamota nabi nako bikagabanuka. Kandi hariho n'igiherega bihera, ajya amabagiteri atuma mu kanwa hanuka. Hariho no kuba umuntu ataba amenyereye kwijigitura mu ijoro agapfa kuryama, kandi akaba akarigwa, afise umubiri ukarigwa no ku kuntu uba mu kanwa ahamota nabi. Kandi ibi nakubwiye ko kenshi biba ku muntu. Muramaze kumva yuko hariho n'umuntu usanga ahumura nabi mu birenge, hakaba no kuba umuntu usanga ahumura nabi mu kwaha. Iyo wakiriye indimu ukazura jojotereza mu birenge byawe, uba wamaze koga, sibyo? Uba wamaze koga imbere yo kuryama mu ijoro, ukoga hanyuma ugaca wakira ji y'indimu ukamera nk'uhanaguza mu birenge. Ico kimwe no mu kwaha kwawe ukakira igice c'indimu ugafrotako mu kwaha hose. Ico gihe uca wumva yuko utari buze uragira. Rero impamvu biteba kurangira, murazi yuko kungene umubiri w'umuntu wubatse bivana n'ibiba biri indani muri wewe. Ushobora gusanga ufise umunyu mwinshi mu mubiri, uwo munyu canke iyashu ikaza ihumura ukuntu. Rero ntako impuzu y'umuntu yambara mu gihe umubiri wiwe usohora utudorofiya tumaze kuba duhumura ukuntu, byogenda nkuraho. Hakaba n'abandi rero umutiye nk'impuzu wumva atangorane. Rero imibiri y'abantu iratandukanye. Murumva rero ikintu cyotuma abantu baheza bakaza barahumura neza buke buke, nuko indimu boza barazikunda bakazinwa, kugira ngo aya mantuze mabagiteri yabayayo mu kanwa, aya afata mu mano, aya afata atuma umuntu ahumura ukuntu, bikagenda biragabanuka. Burya hari n'igihe bihera,
bivana rero no kungene umubiri wawe wemeye yuko ukorana neza n'iyo ndimu. Rero twababwiye yuko utoyita ko iminsi yose ngo ugire ibintu byinshi, ahubwo gira indimu yigira umugenzi, ugire dukeya. Muramaze kubona ababosi mu mantuze hajya mu mahoteli niki, arakira agace k'indimu agakororera muri ji, sinzi ijya ji ukungene iba imeze. Hari igihe bagira amaji ya pasiteke, bakagira amaji kandi mwoyakunda. Biratandukanye nuko ji y'inanasi ikoreweho ikibiriraho, iratandukanye na ji y'inanasi yagiye guhingurwa ikamara igihe mu ntuze. Ji y'umwembe iratandukanye na ji ya embe yayindi abana bagenda bihereza, kubera ijya imeze gute, yarahinguwe. Bashobora kuba bayishizemo ibindi bintu kugira ngo ishobore kumara igihe imeze neza, ariko ji y'ubwo nyene hato na hato usanga irenze gusumba zijya zindi. Ariyo mpamvu abantu benshi babizi iyo bagiye nk'ahantu kwiryohera ukuntu yakira ji akababwira ati ngirira ji ya pasitike, usanga bagiye bashiramwo agakenke bariko baranwa buke buke. Ujye umenye yuko ariko agira ikintu ciza gusumba uko wewe wiyumvira ji ugiye usanga muri mwibotike gutyo. Rero indimu, tugarutse ku ndimu, ushobora rero guca usanga indimu ifasha kwita ku buzima bwo mu kanwa, twabibabwiye. Hanyuma indimu ikaca igufasha no mu buzima bw'umushatsi n'uruhu rwawe. Muramaze kuva rero yuko hariho igihe babahanura yuko ari icyo bita umutobe w'indimu, ariyo ji y'indimu, yuko mu bantu baba bashaka gukuza imishatsi yabo yuko babikoresha. Kandi mukaba mumaze kuba mubona yuko hariho abantu bahingura amavuta, hariho abagira amavuta y'amavoka, n'amavoka arabibamwo mu by'imishatsi. Hariho n'abagira ubuki bakabusiga mu mishatsi, hajya mu imerero ryayo ry'imishatsi bakanyingisha. Hanyuma ikindi twababwira nuko ikintu bita massage ya visage, waba ukoresha ubuki canke ugakoresha amavuta y'amamesa canke ugakoresha ji y'indimu, byose birakora. Massage abarundi ntibabikunda, ahubwo abashinwa nibo bakunda kugira ibintu bya massage. Massage rero bakagira massage yo mu maso, bakamasa imishatsi, bakanyingisha. Kugira massage muramaze kubona yuko basiga ko nk'ubu ufashe amavuta y'intuze y'amavoka ugasiga makeya, bakunda kugira mu mamerero y'imishatsi, ukanyingisha imisi itari mike. No kuvuga kenshi iyo bariko baranyingisha igice cyo kwitama, igice cyo hejuru y'ijisho, igice cyo hepfo y'ijisho, igice cyo kugisakanwa, igice noneho c'inyuma kuntuze inyuma ku mutwe, aka gace k'inyuma kw'izosi, biratuma ngo umuntu ashobora kuza yibuka ibintu byinshi, yibuka. Hanyuma massage yo mu mutwe, mu mishatsi, unyingisha gahoro gahoro, biratuma haba icyo bita connection y'umubiri, umutima canke ibindi bihimba habamwo inkabuzo. Iyo nkabuzo niyo iciza. Nk'ubu ufashe ubuki ukaba uri kuranyingisha mu mishatsi canke ugafata indimu, hariho kungene indani bwa buki bwinjira buciye mu imerero ry'iyo mishatsi canke za ndimu, zikaca zigenda zigaca muri ya merero y'iyo mishatsi. Icyambere zikora indimu, zirabanza zikica ubudorofiya buri aho hantu. Icya kabiri habaho icitwa purification, zirapurifiya, no kuvuga zirica
impamvu zituma ngira imishatsi yawe itamera neza kuko umubiri w'umuntu murazi ko burimwo utuntu twatubagiteri twavuga rega n'indani tuba turiyo indani ho mu nda y'umuntu murazi ko haba hariyo n'inzoka biratuma rero umubiri usubira kugira icyo bita regeneration ukiregenera ya mishatsi mu nyuma ikagaruka igakura rero ivyo ntibiba umunsi umwe kwa kungene bakubwira ngo dukeneye de produits naturels zikoza imishatsi ariko ntibiba umunsi umwe ngo imishatsi igaruka n'imperuka rero imishatsi iratindika garuka wakoresheje n'indimu nivyo vyibi rero twavuze kubera vitamine C iba iri muri iyo ndimu iragaruka ikaba iyingenzi mu buzima bw'uruhu rw'umuntu kubera irurinda kugwara kanseri zimwe canke ingwara zimwe z'uruhu niyo mpamvu rero utazobona kwa kungene umubiri w'umuntu uzana bya bindi umenga wagwaye iki mbe babyita gute urukushi rero iyo umuntu agwaye urukushi kujya kuntu umenga umubiri wiwe uratuma umenga uratuma inkungugu hajya rero ucumenya ko urukoba canke indani muri wewe haba hariyo amabagiteri rero indimu kubera ziza zikicaye amabagiteri uca usanga rero hariho bimwe indimu yagiye irashikako indimu rero ni kimwe mu bintu bikaze cyane nico kimwe n'umuntu azokubwira tangawizi canke akagira lye ikintu bita niki tungurusumu tungurusumu nayo nyene muze yitondere kuko nayo nyene wihaye nyinshi irakumwa twa tuntu turi mu mushishito byari ngombwa rero yuko buri kimwe tuzogenda tukivuga ko indimu rero iyo vitamine C iraza igafasha umushatsi n'uruhu hakamera ko umushatsi mu gihe mwagiye murakora bya bindi bya massage indimu imwe ukayinwa iyindi ukayinwa nyene mu mazi utundi duke ukadukamurira ku bifungurwa ubu uri kurafungura murazi ko bayikoresha mu salade yindi ukayigira massage nyene mu mishatsi kugira ngo ice muri ya mapore umenga bayita pore ni tujya dutobora uzosanga turi hajya mu imerero y'ahantu hose uzobona hameze akoya utwoya tujya tuntu tuza ku mubiri w'umuntu burya hariho utwo bita udupore ni udutoboro tugenda indani kugira ngo uzoshobore kutubona ntutubona ahubwo iyo wabizi yashu igitangura kuza urabona ahantu tugiye turatutuza tuza ugomba utangure kubiri yashu noneho utwo duporo urabona yuko umubiri w'umuntu ugenda ugira utwo tuntu ariyo mpamvu rero bakubwira yuko kenshi abantu baba biriwe ku bikorwa canke bakaba biriwe ahandi hantu yuko imbere yuko baryama bategerezwa koga neza ikindi bakirinda kwisiga amavuta amavuta bo kwisiga akaba amavuta ameze gute gabasha byo baye ngombwa bagize amazi bakadiriwa n'ubuki bisanzwe nyene ariko ntibize gutuma bazibira twa dupore ni twa dutoboro kuko iyo uryamye umubiri urahema neza uca wumva rero yuko byasaba yuko uryama woze atabuhoma ufise hanyuma ukaryama atampuzu wambaye kugira ngo umubiri uheme 100%. Ibujumbura ukifuka ishuka bisanzwe uri gusa utambaye ruguru naho urumva uca wikingira imbeho nyene ukoresheje uburengeti mugabo ntivyasaba yuko uryama wambaye. Nivyo rero biheza bikagufasha yuko urukoba rwawe ubyuka rwameze neza n'indimu ikaza kugufasha. Rero nkuko tukesha tugarutse ku ndimu nkuko dukesha urubuga rwitwa Canal V akaburungu kome hari abafata indimu nk'intwaro yo kurwana n'indwara z'ivyorezo nka kolera. Ubushakashatsi rero butandukanye
bwagaragaje ko hari ibihugu vyo muri Afrika y'uburengerazuba, biriya bihugu vya za Benin, Senegal, za Burkina Faso, murazibona za Guinea, biriya bihugu vya burengerazuba za Maroc, Tunisia, biriya bihugu vya za Libya n'izindi. Bavuga rero yuko bakoresha umutobe w'indimu nk'intwaro igwanya korera, cyane ko ari icyorezo canke giturumbuka nyene gikaze gikwiragizwa na za bagiteri, amabagiteri. Ikindi kandi nuko uwo mutobe bawukoresha nka antibiotique. Twababwiye ko umutobe w'indimu bawuhingura, murabona ubwo bubido bahingura muri Savonoro yuko bakoresha indimu zikaza bakoza lavabo ikaba neza, ahantu hari ubudorofiya bwase guhera bagakoresha indimu n'ibindi. Rero baratuzugiriza akaririmbo, hanyuma tugaca tubibutsa inimero za telefone, tugaca tubandanya mu nyuma. Ego turakomeza rero n'ikiganiro cacu, twongera tubibutsa ko ego ushobora guhamagara kuri 62 95 68 41. Turacabarindiriye rero. Imbere yuko ikiganiro cacu tukigeza ku musozo, hariho rero n'ingwara zivugwa no kunywa amazi arimwo indimu, arizo duheza tugaca dusozerera ko kino kiganiro c'uno munsi. Ibi bintu ndwi rero canke binarenga bibasha kuvugwa no kunywa amazi ari mu ndimu. Ushobora kuja kandi ukaraba mu maso indimu, ariko murumva ko atari utobigira ivya danje, woyinwa cyane. Buho ukabije, abantu bamwe babyibuha cyane kuko batabasha kugenzura ubushake bwabo mu byerekeranye no kurya. Kubyibuha cyane rero murazi yuko inka ikamwa icyo yariye. Uzurabe inka izana amata, utayigaburiye nta mata woyikuramo. N'umuntu abyibushe nawe ntiyokubesha ngo abyibushe ngo ntiyariye. Haba rero hariho icyo bita mu gifaransa obesite. Iyo obesite rero niyo iza igatera ibibazo. Rero byari ngombwa yuko umuntu ajya bigereranya. Hanze niho abantu baba kenshi begeranye n'abadogiteri nko mu muryango kanaka ufise umuganga w'umuspecialiste cyangwa umugeneraliste. Sinzi ukaze muri abo babiri, mugwa je ndibaza uri generale ashobora kuvura ingara nyinshi ni wakaze, kuko umuspecialiste ari specializa mu kintu runaka kikaba ari kimwe. Mugabo umugenerale abari ashobora kuba yo kubwira bimwe
mu byo yo kuhanura kugira ngo ushobore kuba wobibamwo mu byerekeranye no gufungura n'amagara yawe. Ariko mu Burundi turi mu bantu mu kuja kwa muganga tugenda twagwaye, ariko abandi ntibagenda ngo bagwaye, ahubwo iyo yibonye ko akantu naho katoba kababaza kaba kabyimba canke yavyutse nabi abafise umuntu abaza, hanyuma akazoza amusororera canke amuhemba kujya ko umuntu arondera umuavoka muburanira muri kampani yiwe no muri kampani y'umubiri wawe. Wewe ubwawe wawe ukwiye kurondera umuganga kumwe kumuavoka nyene, kugira ngo iyo ugize ikibazo bacita ini chose étrange kitaba kimenyerewe muri wewe, ugaca wihuta kumubwira uti nyakubahwa dogiteri burya bimeze ukuntu. Ico gihe wewe hariho igihe avuga ati ibyo birabaho narabyize, hakaba n'ibindi rero amenya ari uko agupimye. Muravyumva rero yuko ibintu kubimenya ntivyasaba gupimisha ijisho. Ego muca mwumva rero yuko iyo ubonye akantu kose kakuriganiye yuko utategerezwa kuguma ngaho, ahubwo wategeza kugenda. Umuvyibuho rero ukabije indimu irabifasha, ariko ntuce wumva rero ngo ugenda wihereza amajage n'amajage y'indimu, biraheza navyo bigaca bikugirira ingaruka bikakwankiriza mu mushishito. Ni kugira utuntu dukeya tutankiriza umushishito. Wumvise umushishito ugiye kubangamirwa basi ukazurasibiza, nimba ari kuwa mbere kuwa gatatu canke kuwa mbere kuwa kane kuwa Mungu canke kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu kuwa Mungu, uzurasiba umunsi umwe canke ugasiba iminsi ibiri. Burya umuntu niwe aheza akibwiriza ico gukora kugira ngo ubuzima bwiwe bumere neza. Hakaba rero n'ubudahangarwa buke umubiri uba ufise. Iyo umubiri utagira ubudahangarwa bwinshi, unyoye iyi ji y'indimu iraza ikagufasha. Iyo ufise ubudahangarwa bukwiye, usanga indwara rero zigufata ku buryo bworoshe. Ikiza gripe ikaza ikagufata, mugabandi warigeze kubona yuko hariho abo corona itafashe cagihe, hakaba n'abandi na sida ngo idafata. Uca wumva rero yuko hari n'abandi ubwo nyene ukororera iruhande y'urwaye gripe igenda imufise, muga nawe akagomba kukwiva yangako, ariko ntihagire na kimuba. Muca mwumva rero yuko imibiri y'abantu itandukanye. Iyo ufise ubudahangarwa buke, umenya yuko wegera dogiteri, hariho bimwe rero akubwira harimwo n'indimu. Kuko rero iyo umuntu anywa amazi usanga umubiri wiwe ufise ubudahangarwa, nako ufise ubudahangarwa buhagije, kubera vitamine A, B na C biba biza bigasha vyiyongera bivuye mu ndimu. Ikigira kane nuko ibicurane navyo biba byaragufashe n'inkorora bikagufata. Iyo wihereza indimu kenshi rero ibi, iyo utagiriye indi ngwara ntibiza kenshi, ntuheza ngo ufatwe n'ibi bicurane kenshi. Kuko muramaze kubona iyo hari abantu batimba, bavyita gutimba, kurinda. Kuko hariho igihe wewe bakubwiye ngo fata ngo indimu ngo uyijojoteze mu mazuru wagwaye gripe, ni bake babigira. Kuko kenshi hariho igihe indimu ica nyene mw'izuru igacirenga igacigenda direct mu marakaraka, ugaca usanga wakoroye nyene waremvye n'intuzeye n'amosozi araje. Mugabo umenye ko ivyo biba muri ako kanya gusa, inyuma yavyo bigaca bihera. Indimu rero iragufasha gukira iyi gripe, ibicurane n'inkoro. Ibicurane ni ibinyene biza mu mazuru no kuguma ukorora cyane. Rero indimu kandi ku bantu bafise inzara nyene zizo ku ntoki zicikagurika, indimu irabikemura.
kunywa rero amazi nayo nyene kuyasiga mu nzara canke ukayasiga, kuyanwa canke ukayasiga mu nzara inyuma bituma zikomera, inzara zirakomezwa n'indimu rero bigatuma zidakunda gucikagurika. Ikindi giheza kigakurikira ni umunaniro. Abantu bakunda kuba bagira umunaniro kenshi hari aho uva kuba wakoze nyene ukananirwa ukaruha. Birasaba yuko wihereza amazi y'indimu. Umunaniro rero urumva ko iminaniro ari ibiri, hariho kunanirwa ugwaye no kunanirwa warushe nyene warushe nyene. Nivyo vya bindi tuca tukubwira tuti ni woge neza, woge bien neza, hanyuma wakire akadimu kawe ufrote wisige, nimba ari mu maso aho hantu wumva urushe wisige buke buke, hapana indimu yose, oya n'utuntu dukeya nyene. Burya umuti uza gukiza ntabwo bari mwinshi, oya ntabwo wakira ibintu ngo wirundeko nyene guca ugenda muri dushe wakire iritiro y'indimu ngo woge, oya n'utuntu nyene duke ugenda ucanga n'amazi gutya. Ego indimu mwayumvise ko ishobora kuja mu zuru, ariko ntimuze muyishire mu jisho, naho ndabibona. Ntimuze muyishire mu majisho, oya naho ndavyumva. Ariko indimu urashobora kuyishira mu zuru birakunda, apana mu jisho. No mu maso muravyumva yuko ntabwo ukoresha indimu, amazi y'indimu kujya ari 100%, ushira mu tuzi hanyuma ukisiga. Rero murabana yuko ikiganiro rero gisa n'icageze ku musozo. Rero indimu uno musi niyo twariko, ikindi gihe tuzoza no mu yindi nkuru y'ikindi kintu. Ego rero mwari kumwe na Ndikuriyo Merance, iyi ni Radio Uhuru. Mukomeze rero mugirirwa ubuntu n'Imana, mugire Imana, mugire n'amagara meza. Murakoze muhezagirwe.